Allo? Ndakumva. Ni sawa? Ni sawa. Ego ndiko ndavugana na Charité. Ego Charité jina kwakubaye yitwa Trésor Mingo. Sa? Jenda kwakuye. Banyitwa Trésor Mingo. Hano ndakwakuye ni kuri radio yitwa Black FM. Sa? Hano ndakwakuye ni kuri radio yitwa Black FM. Ego mfise ubutumwa umuntu yandungikanye. Nari nifuza kubugushikiriza. Ego mugabo umuntu yandungikanye ubutumwa yambwiye ngo numukunzi wawe. Ego Charité urafise umukunzi niba atari banga? Sa? Urafise umukunzi niba atari banga kuba maye ubutumwa yambwiye ngo numukunzi wawe? Ndamufu. Umukunzi wawe yitwa gute? Eric. Okay, Charité, kumengo wampaye ubutumwa si Eric? Sa? Kumengo wampaye ubutumwa si Eric? Nundi muntu ushaka nta wundi wogerageza twumve yuko asa n'uwampaye ubutumwa. Haje ntabone nibaza uko mumviye. Okay, gerageza wumve wundi nta mukunzi wawe wundi atari Eric. Umugenzi. Umukunzi wawe, shiri wawe. Aya. Nta wundi atari Eric. Ubwo mumviye numvise wowe. Gerageza wiyumvire basi. Ntawe uheruka kugutereta mwino mizi. Sa? Okay, Eric yampaye ubutumwa ambwira ngo ndakubwire ano majambo. Mukunzi wanje nkunda niwe nahisemwe mu bandi bose nagiye mbona. Niwe nifuza ko wombera mama w'abana banje. Nkagusaba ngo uzombe hafi na cyane cyane mu gihe twimirije kwibanira. Nkagusaba umfashe gusaba Imana iturinde imbeba zifuza yuko zoducira imizi urukundo rwacu. Sheri niwe mbona nkanezerwa buri gihe cyose. Buri gihe cyose nzoba nkiri kuri inosi kandi nkazoba ndi kumwe nawe nzogerageza kuba hafi no kukunezereza sheri wanje. Hama sheri iyi misazi ndayicishije ku radio imbeba ziri kuducira imizi y'urukundo rwacu. Zumve ko je nawe dukomeye kandi dushikamye zive ku bintu. Baby, ninakwifurije gatondo keza, bizu bizu, babe ndagukunda. Aya majambo avuye mu kanwa k'umukunzi wawe Eric. Charité, niki nawe wobwira Eric kugira ngo nawe ashobore kumva yuko yishimye? Charité. Charité. Turiko turakumviriza. Niki wobwira Eric kugira ngo nawe ashobore kumva yuko yokwishima? Sa? Ndamubwira ati kuzogukunda. Ibyo mwifurize nawe bikubera. Urakoze cyane ka tugushimira. Allo? Oui, ni sawa? Ego. Umeze neza? Ego, ne uri? Ego, banyitwa Trésor Mingo. Inde? Banyitwa Trésor Mingo. Trésor? Ego. Ego, nkorera ku radio yitwa Black FM. Sa? Nkorera ku radio yitwa Black FM. Sawa. Ego, akaba ari nayo ikwakuye. Hari ubutumwa dufise umuntu yaturungikanye. Twari twifuza kubugushikiriza. Uriteguye kubwakira? Ego. Ego, nizere ko niko nivugana n'uwo bitwa Sibire. Ego. Ego, ubwo butumwa ari umuntu yabuturungikanye yatubwiye ngo numukunzi wawe. Ego. Sibire, urafise umukunzi niba atari banga? Sa? Urafise umukunzi niba atari banga? Ego. Umukunzi wawe yitwa gute ndagufinde? Sibire. Sa? Umukunzi wawe yitwa gute? Diodone. Yitwa Diodone? Uvuze ukuri? Kuwa duhaye ubutumwa atariwe nta wundi ushobora kugerageza twe twumve ko bisa n'izina ryo duhaye ubutumwa? Aya. Nta wundi kabisa?
oya gerageza wiyumvire vraiment nk'ubu amaze kuza mwino minsi kugira ngo twumve yuko asa n'uwaduhaye ubutumwa hama message ubutumwa bwawe ntiwavuza gusubira inyuma ko usanga ari impano ikomeye cyane. yari uyundi Uyundi ninde? Uwundi ninde? Sibiri. Uwo wundi ninde kugira twumve ko bisa n'uwaduhaye buno butumwa cyo tukubwira ukuntu ushobora kubukuronsa. Sa? Sibiri. Ni uwo wundi ninde kugira twumve ko bisa n'uwaduhaye ubutumwa. yitwa Eric. Yitwa Eric. None Eric murakundanye mu manyi iminsi ngana gute? Shaka ko yaje inyuma ya Diodone? Sa? Ashobora kuba yaje inyuma ya Diodone Eric kubera yuko wari wasi kumutubwira mu maranye igihe kingana gute? Nk'umwaka. Hama Diodone nawe? Diodone nk'amezi 8. Amezi 8. None bose murakundanye ku rugero rungana ko uwatanguye imbere atari watangiye kutubwira? Ego. Bose murakundanye? Ego. Umwe abahe uwundi abahe? Umwe aba kumutakura. Uwundi? Sa? Sinibuki yaba. Uwundi ntiwibuka iyaba? Urahazi. Oya. Hama nawe ubahe? Sa? Nawe ubahe? Yo imba mu Kanyosha. Okay, urakoze cyane. None muri abo bose we wumva habibaye ngunga yuko ushaka cyangwa se uja urongorwa urongorwa nande? Oya sindamenya mahitamo. Gusa bose urabakunda? Ego. Urakoze cyane. Ne nk'ubunya wimveye ko ari nde biba yakurungikiye ubutumwa? Nazion. Muri abo babiri igerageza wimvire nko bagukunda cyane byo buko yoguha ubutumwa mugerageje n'ukuntu bama baguha nka kuri mikashi na keya. Diodone. Ni Diodone. Urakoze cyane niyo mpamvu wamuvuze. Gusa Diodone ntiyarazi yuko uri kumwe na Eric. Sa? Ntiyazi yuko uri kumwe na Eric. Arabizi ko bakunze muri babiri. Ko bakunze ari babiri. Oya navyo yemera. Navyo yemera gusa urabimubwira kanga kuvyemera. Ukababwira ati ndabakunze muri babiri shaka kuvyemere Diodone hari uwundi twa Eric araza kandi nawe ndamukunda akanga kuvyemera. Bwa ndamaso akunda ntaraba neza ndavyemeye. Ubwo ubivugiye ku radio ngira araza kuvyemera. Okay. Waduye butumwa rero ni Diodone? Diodone. Ego. Yatwandiye atubwira ngo Sheri wanje nagenda gushimire ku rukundo ugerageza kunyereka. Nanje nagira ndakubwira yuko ndagukunda kandi cyane. Ndabizi ko bibaza ko noba ntagukunda gusa Sheri wanje ndakwizeje ko niwanyizera nanje nzokwizera. Ndifuza ko wombera mama w'abana banje nkakubera papa w'abana bawe. Ndetse nizera ko utazigera umpemukira. Sheri shimye kubicisha ku radio kugira ngo isi yose ibimenye yuko ndagukunda. Sheri wirigwe neza umunsi mwiza bizu bizu. Aya majambo yabwiye n'umukunzi wawe Sifi niki nawe umubwira Diodone cyane cyane yuko nawe ari karatwumviriza. Anje ndamukunda. Cyane hamwe na Eric bose. Oya niwe nkunda cyane. Diodone ukunda cyane? Urakoze cyane. Komeza ugira ibihe byiza Sifi. Ukomeze ugira ibihe byiza ndagushimiye. Ego. Sawa. Sawa. Gamundi rero ntuzenya Merasi na ntuzenya na Thierry sibo bari muri koperative bonyene. Koperative zirarimbanije mugani w'abanyarwanda. Koperative zikomeje kugwira, zikomeje kuba nyinshi. Mbese yuko na Diodone na Eric nta kibazo. Diodone baramubwira ati Eric jewe ndamukunda. Diodone avuga ati ntacyo bitwaye
kazima nanje ndagukunda umbwira nanje ko nkunda ukadukunda twese ntacu bitwaye aranka kuvyemera urumva yuko ni hatari sana. Oui, ni sawa. Ni sawa. Ego, umeze neza. Ndiko ndavugana na Berize. Ego Berize, je banyitwa Trezor Mingo ndakwakuye. Je banyitwa Trezor Mingo. Ego, nkorera ku radio yitwa Black FM. Nkorera ku radio yitwa Black FM. Uhora ukunda kuyumviriza Berize? Ego, nuko rero hari umuntu yaduhaye ubutumwa ngo tugushikirize. Uwo muntu yatubwiye ngo numukunzi wawe. Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe Berize? Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe? Nagira. Umva witeguye kwakira ubutumwa bw'umukunzi wawe? Yego. Rero Berize, mbere ko tuguha ubutumwa, turashaka banzu tubwire izina ry'umukunzi wawe niba atari banga twumve yuko waduhaye ubutumwa mu vy'ukuri asa n'ubuza kutubwira ubutumwa niba have buja hatariho. Ndagira iki? Ego. Yitwa Iranezereza Fabrice. Iranezereza Fabrice? Yo, none Berize ko waduhaye ubutumwa umenga si Fabrice? Ego, nta wundi woshobora kugerageza tumve yuko ushobora kuba ari we yaduhaye ubutumwa twumve. Nta wundi. Nta wundi uzi? Berize gerageza wumve vraiment ntagire ubuno butumwa nduhave tubusubirana inyuma. Wonyene nta wundi. Nta wundi uzi? Urakoze cyane. Kero Fabrice ndaguha ubutumwa bwiwe yandungikanye. Yakwandika yakubwira ngo Sheri fashe uyu mwanya ngo nkwe iyi ntasho kuko wambereye ico nari nifuje kuva kera mu buzima yuko nozohura naco. Sheri fise indoto yo kubana nawe kuko nahisemwo wewe nzonezerezwa no kubana nawe kandi umutima wawe nzowunezereza kuko wampimbaye kuva kera. Imitima y'abatwanka izubabara kubw'urukundo rwacu. Nzohisha ibanga ry'urukundo abansi bacu ndaguhishuriye yuko nzokwama ndi ruhande zawe. Nirishugwe nabikiye umutima wanje ndetse nawe nzogukunda kugeza gupfa. Sheri ndazi yuko ndi kure y'amaso yawe aho bitazokorohera cyane kumbona ariko kubw'umutima wawe no kubw'umutima turi kumwe mukunzi wanje. Ndangije nkwifuriza ibihe vyiza n'umwaka ugiye gutangura uze ukubere mwiza sawa Imana ibane nawe. Berize aya majambo avuye mu kanwa k'umukunzi wawe Fabrice niki nawe umubwira cyane cyane yuko nawe ari karatwumviriza? Niki nawe umubwira? Niki nawe umubwira? Icyo namubwira? Ego. Naja nuko nyene Maria bamukunda. Kandi wenyine taho ndamupanga. Urakoze cyane katugushimire cyane Berize. Ukomeze ugira ibihe vyiza. Ako yabubakanye yankoze ku mutima reka cenza ndaba. Ndayimukorere niba nza kumuronka ku murongo kandi nzira yuko oui. Allo? Oui, ni sawa? Umeze neza? Ego, ndiko mvugana na Mama Junior. Ego, Mama Junior. Hari ubutumwa ngaha mfise umuntu yandungikanye. Ego, n'umuntu yashazogira surprise ayucishije kuri radio. N'umuntu bitwa Nahayo Jamari, uramuzi? Ego, ndamuzi. Nahayo Jamari ninde? N'umugabo wanje. N'umugabo wawe? Ego, Nahayo Jamari yaturinkanye ubutumwa kuri radio.
ego aha tukwakuye ni kuri radio yitwa Black FM. Ego ubutumwa yashatse gukurungikira rero yashatse kubucisha kuri radio kugira ngo abantu bose bashobore kumva message yaguhaye ndetse n'ingano y'urukunda gukunda. Yeko ndikubwira ngo mama Junior igitondo ciza ndagukengurukiye ku kuntu wihanganiye amakosa nagukoreye yose kuva tugitangura urugendo gushika tubane. Ndazi ko nagufashe nabi hamwe awiyumvira gusubira iwanyu. Ndagusengera ndagusezeraniye ko ndagukunda ingeso mbi zose unziko mpevye ndagusezeraniye ko ingeso zose mbi unziko usengere ndazi yuko urugo rwacu ruzogenda neza. Ati ndagushimiye yuko ufatiye urugo rwanje neza. Nanje nzokwama ndagukunda ndetse nzokwama ndagufata neza mudamu wanje. Nanje nzokwima kandi icyo ntafise n'Imana irabizi. Mama Junior yanamaje amavuye mu kanwa k'umufasha wawe niki nawe wo mubwira? Nisa kweli ndamushimiye kwa ya majambo avuze namba yavuye ku mutima. Urakoze cyane niza yuko ndetse n'urugo rwanyu ugiye kuzogenda neza. Mwe mufitanye abana bangahe? Mfise umwana umwe kweli. Musanzwe mubangahe mu gisagara ca Bujumbura? Oya siyomba kweli mbarukuru. Wewe usaba mu gisagara ca Bujumbura? Wewe abahe? Niyakorera nanje mbarukuru. Okay, urakoze cyane ndagushimiye cyane mama Junior. Ego nawe uragize neza gushikana ubwo butumwa. Okay, komeza no kurinda urugo rwawe neza.